Shimwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina nitwa Alain Michel Bigirimana. Ndabaye ikaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo, aho tubana tuganira ku bintu bizibira amasengesho yabera, ibintu bizibira amasengesho. Reka turabe aha muri Luka igice ca 18 umurongo wa 9, haravuga ngo uyu mugani nawo awucira bizigira ubwabo ko bagororotse bagakendengera abandi bose. Ati abantu babiri baduze baje mu rusengero gusenga, umwe yari umufarizayo uwundi yari umutoza kori. Umufarizayo ahagaze asengera mu mutima wiwe ati Mana ndagushimye yuko ntameze nk'abandi bose, abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke n'abameze nk'ujya mutoza kori. Mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri, ntanga ikigira 10 c'ivyo ndonka vyose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mwijuru, ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe kuko ndi umunyabyaha. Ndababwire uwo muntu yamanutse ajiwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi kandi uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Rero muri Bibiliya Yesu n'umugani yaciye w'abantu babiri bagiye gusenga. Bose bari bagiye gukora igikorwa kimwe, igikorwa cyo gusenga. Ariko turabona ko nubwo bose bari bagiye gukora igikorwa kimwe, amasengesho yabo ntiyakiriwe kimwe. Imana yayakiriye gutandukanye. Umwe amasengesho yiwe Imana yarayashimye, uwundi amasengesho yiwe Imana irayagaya. Tugomba turabire hamwe mbega niki catumye umwe isengesho ryiwe Imana ishima, uwundi nawe isengesho ryiwe Imana irigaya. Aha Yesu yarerekanye neza ukungene aba bantu babiri basenze. Umwe ari we mufarizayo yarasenze aravuga ngo Mana ndagushimiye cyane ko ntameze nk'abandi, yuko jewe ntanga ibigira 10 mu byo ndose byose, yuko nisonzesha kabiri mu ndwi, simeze nk'abasambanyi n'abanyazi, simeze nk'ujya mutoza kori. Hanyuma ngo uwundi nawe aca arasenga ntiyubahuka no kurangamiza mu ijuru, aravuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Yesu acavuga ngo ndababwiza ukuri, uwo mutoza kori yatasi atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuruta wa mufarizayo, kuko uwishira hejuru azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Aha Yesu yerekana ikintu catumye amasengesho y'umwe yemegwa ayandi y'uwundi agaya. Ibi yavuga Yesu yerekanye yuko amasengesho y'uyu mufarizayo Imana yagaye. Kubera iki? Kubera ubwibone. Ubwibone ni ikintu kizibira amasengesho yacu. Iyo umuntu afise ubwibone bizibira amasengesho yiwe. Bene data, ikino kiganiro ndazi kizoshikira abantu benshi barasenga, benshi turasenga, ariko turakeneye kumenya mbega ni kubera iki amasengesho yacu amwe usanga atari karashika ku Mana. Icambere twaravuze ko ikintu cambere kizibira amasengesho ni ibyaha. Iyo umuntu afise ibyaha ntavyihane, vy'ukuri bizibira amasengesho yiwe. Ariko ikintu ca kabiri kandi kizibira amasengesho ni ubwibone. Uno mufarizayo igaragaje ubwibone, nubwo yasenga, nubwo yaja imbere y'Imana yisonzesha kenshi kabiri mu ndwi. Turiko turaraba ndazi ni abantu bakeya bisonzesha kabiri mu ndwi. Uyu mufarizayo yarakoresha ingufu nyinshi, yarakoresha amaeforo menshi mu kurondera Imana, mu gusenga, yama yitanga kenshi, kumbure yama mu vyumba by'amasengesho, yama yisonzesha, kumbure ibintu byose arose yarabitanga kukigira 10. Ariko mbega ni igiki catuma bigira? Yarabikora, ariko ibyo byose yabikorana ubwibone. Ivyo vyatumyise amasengesho yiwe n'ibikorwa byiwe, ibimazi byiwe byose, ubwigoro bwiwe bwose butemegwa imbere y'Imana. Yesu yarabivuze cyane, ariko aravuga ngo nimwasenga nimumere nka zandyarya, ngo kuko bashima kuja mu masoko, bashima kuja mu mayirabiri, bashima kuja gusenga mu makoraniro kugira ngo barabwe. Yesu aravuga ngo abo baramaze guhabwa impera zabo.
abo baramaze guhabwa impera zabo, ngo ariko we ngo iyo usenga ngo wiyugarane, ngo uje ahantu hawe mu cumba, ngo data wo mw'ijuru abona ibiri mu mpisho azoguhera. Ni ukuvuga ngo Imana iragomba yuko mu gusenga kwacu tuyegera dufise umutima wo kwicisha bugufi, dufise umutima uciye bugufi. Ubwibone ni ikintu kizibira amasengesho. Ibyo wokora byose, wosenga, wovuga ubutumwa, wogira utwigoro, wofasha abagowe, ibyo bintu byose ukora ubikora n'umutima wo kwicisha bugufi. Ukura ubwibone mu mutima wawe. Keshi usanga turiko dukorera ibintu tukabikora kugira ngo tubonwe, tukabikora kugira ngo twamamare, tukabikora kugira ngo dushimwe, tukabikora kugira ngo turabwe n'abantu, tukabikora kugira ngo dukomerwe amashi. Ivyo nta bantu bashobora kubibona, ariko Imana yoyo ibona mu mutima. Imana rero irashaka yuko vy'ukuri mu gusenga kwacu tukora kugira ngo tuyihimbare, tutarondera guhimbara abantu, tukore kugira ngo dushimishe ijya ibona mu mpisho, aba ariyo dushimisha. Ntiturondere kuhimbara abantu, kuba abarurangiranwa, kumenyekana, ariko turondere vy'ukuri kuyikorera dufise umutima wicishije bugufi. Ico ni ikintu gihambaye cyane. Mu bwibone hari ibimenyesho byinshi byerekana ubwibone. Igihe cyose ukeneye gukomerwa amashi, ukeneye kurabwa n'abantu, ukeneye kuririmbirwa n'abantu, gutakwa n'abantu, iyo byose Imana irabibona, kuko Imana iraba mu mutima w'umuntu arashobora kubona. Rero wiyubare, urabe uko usenga, ntubivange n'ubwibone. Iyo umuntu afise ubwibone, kimwe mu bimenyetso by'umuntu afise ubwibone, yama iminsi yose ariko aratunga urutoki abandi, yama afise ikintu cyo kutemera abandi, yama iminsi yose ariko araca urubanza, atunga intoki ku bandi. Rero twirinde iyo umuntu iminsi yose yamabona amafuti ku bandi. Ubwibone ni ukuvuga bwugurura amaso yacu ku mafuti y'abandi, bukugara amaso yacu ku mafuti yacu. Ubwibone bwugurura amaso yacu ku mafuti y'abandi, ku makosa y'abandi, hama bikugara tugacika impumyi ku makosa yacu, nitubona amakosa yacu, nitubona ibigabitanyo byacu. Ico nico kintu ca mbere ubwibone bukora. Igihe cyose uzokwamo ubona abantu babonamwo ivyaha, babona ko ari abanyamafuti, hama wewe ukabona kare ugororotse, ico ni ikimenyetso c'ubwibone. Ubwibone burishimagiza. Ubwibone budutera kwishimagiza, kwihayagiza, kwirata. Umuntu afise ubwibone iminsi yose yamavuga amarealization yiwe, kuvuga ngo ivyo yagiye ararangura, naranguye ibi, nagenza. Iminsi yose yamarondera gutira, donc ko abantu bamushirako attention, ko abantu bamushirako bamwiyumvirako, ko abantu bamukomera amashi. Yamarondera guhimbazwa, gupfukamirwa, gutazirwa, ariko ikwiye gupfukamirwa yonyene ni imwe, ni Imana yo mw'ijuru. Rero dukwiye kurwanya ubwibone, dukwiye kwimika guca bugufi mu mitima yacu, dukwiye kwambara guca bugufi mu mitima yacu, kuko ico nico gituma amasengesho yacu ashike imbere y'Imana. Ico nico gituma amasengesho yacu agira agaciro imbere y'Imana. Uwo mutoza kori, nubwo uwo mufarizayo, nubwo yakora ibintu byose, nubwo yagiye utwigoro twinshi, ntiyashoboye guhimbara Imana. Kubera iki? Yari umwibone, yagize isengesho rivanze n'ubwibone. Ikindi kimenyetso cerekana yuko turi abibone, igihe uje imbere y'Imana ukenera yuko ivyo ugomba ari ivy'Imana ikora, kubera umengo urabimerita, urabikwiriye, ntushake ko ubugombe bw'Imana aba aribwo bukoreka. Ico cyose nico ni ikimenyetso c'ubwibone. Iyo ugiye imbere y'Imana, ubugombe bw'Imana bugushira imbere, vyishaka ibyo ushira imbere, aba aribyo bigira agaciro, aba aribyo uha ikibanza. Ntugende imbere y'Imana uyitegeka, ntugende imbere y'Imana uvuga ngo utegezwa gukora ibi. Oya, ugende imbere y'Imana wiyoroheje, uciye bugufi. Rero uyu mutoza kori wewe yaratsindanishirijwe kubera ko yagiye imbere y'Imana afise umutima wo kucisha bugufi. Yesu acavuga ngo nukuri ndababwire, uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, n'uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Rero twambare ukwicisha bugufi. Ndabatekeye ijambo ry'Imana riri muri Filipi 2:5 rivuga ngo mugire wa mutima umwe wari muri Kristo Yesu. Uwo oye ngo nubwo yararinganiye n'Imana, ntiyumviye ko kuringanira n'Imana. Ubwo uwo oye nubwo yari Imana, ntiyumviye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa.
ngo acikusa n'abantu, araganduka no gushika ku rupfu, mbere urupfu rwo ku musaraba, ngo nico catumye Imana imushira hejuru, ngo imuha rya zina rirengeye amyandi mazina yose, kugira ngo amavi yo mw'ijuru nayo mw'isi n'ay'ikuzimu yose apfukame mw'izina ry'Uhoraho Imana isumba byose. Rero bene data, ukwicisha bugufi n'urufunguruzo rwugurura umuryango w'ijuru, n'urufunguruzo rutuma Imana yumva gusenga kwacu. Ijambo riravuga ngo kuko ariko imwe iri hejuru isumba byose igize, rivuga ngo mba ahantu hejuru, ngo mbana n'umuntu afise umutima umenetse, umutima wicishije bugufi. Ijambo riravuga ngo kuko nawe Uhoraho ahambaye ashira umutima ku bafafara, ashira umutima ku nkengeko. Rero bene data, ndabatumiriye kugira umutima wicishije bugufi, usuzume umutima wawe kugira ngo ukwicisha bugufi ukubere umwambaro, maze ishengesho ryawe yumvikane imbere y'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.